Kaze banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana muri impande zine z'isi turabaye mu akaze muri ano makuru yacu agiye kubabwira amakuru avugwa hirya no hino mu mpande zine z'isi tubongera tubasaba kugira sabone kugira subscribe kubakoresha ibintu by'icongereza kuri channel yacu ya Young Generation TV turabahaye ikaze ni muri ano makuru. Nk'uko twe tubabwira rero kurongera ikaze amakuru umunsi rero reka tuyahere muri Kenya, aho muri Kenya uyu munsi ariho bariko barategura amaziko, bariko baragira amaziko iyo wahoze ari perezida wa gatatu w'igihugu ca Kenya, unawe akaba ari Mwai Kibaki yatwaye igihugu ca Kenya kuva mu 2003 kugeza mu 2013. Ubu rero Mwai Kibaki akaba afatwa ko amo perezida yatwaye neza cyane gose muri Afrika, ndetse akaba no mu perezida yatwaye neza mu gihugu ca Kenya, aho ari we yagejeje ubutunzi bwinshi cyane gose mu gihugu ca Kenya. Abazi igihugu ca Kenya amabarabara yose aca hejuru ni Mwai Kibaki yatanguje kuyubaka, ndetse n'amabarabara menshi cyane gose yo mu gisagara ca Nairobi niwe yayubatse Mwai Kibaki. Ni Mwai Kibaki rero yarakoze ibintu byinshi cyane gose. Ndibuka jewe nageze mu gihugu ca Kenya mu 2010. Igihugu ca Kenya mu 2010 nicari bwatera imbere cyane gose nkuko kimeze ubu. Mwai Kibaki mu 2011 yarubatse amabarabara menshi cyane gose ko ari muri Kenya barabizi, ndetse akora n'ibintu byinshi cyane gose, ahubatse amazu menshi ya leta gose. Rero Mwai Kibaki bamwibuka nk'intwari mu gihugu ca Kenya, aho ndetse n'ubutunzi bwa Kenya bwari bwifashe neza cyane gose ku ntwari ya Mwai Kibaki. Kuba idolari amadolari 100 y'amafaranga y'abanyamerika yavunjwa amafaranga 7,000 by'amashiringi y'abanyakenya, ariko kugera uno munsi amadolari 100 y'amanyamerika avunjwa amashiringi arenga 11,000 by'amashiringi y'abanyakenya. Urumva ko ubutunzi bwa Kenya bwasubiye inyuma yaho Mwai Kibaki aviriye ku butegetsi. Mwai Kibaki rero no munsi ariko ashingura guteka nk'uko twababwiye. Ibirori byiwe byose rero bikaba byateguwe n'abasirikare. Abasirikare akaba aribo bihaye kino gikorwa cyo gushingura guteka perezida Mwai Kibaki. Uno munsi rero mu defile rirerire cyane gose, idefile ryari rishajije cyane gose y'icubahiro aca Mwai Kibaki wahoze ari perezida wa gatatu wa Kenya. Abasirikare bakuye umubiri wiwe aho muri funeral home aho yarasanzwe umubiri wiwe yashikijwe igihe yitaba Imana. Ubu rero bakaba berekeje mu Dahiga ahasanzwe avuka, ndetse akaba naho yarasanzwe akaba ariho agiye gushingurana iteka uyu perezida wa gatatu wa Kenya Mwai Kibaki. Tuvuze ati Imana imwakire mu bwami bwayo, aruhuka amahoro. Abanyakenya ntibazomwibagira kubyo yabakoreye. Tubandanye n'ano makuru nyene, tugume muri East Africa, dusimbire muri Tanzania aho tubabwire muririmbyi Nasibu Abdul, uyu benshi muzi ku izina rya Diamond Platnumz. Muri iyi minsi yarahuye n'ibyago bikomeye cyane gose, byatumye atakaza amafaranga atari make cyane gose. Amafaranga yatakaje kubera ibi byago byamuguye ko. Uyu rero Diamond Platnumz asanzwe ari umwami wa Bongo Flava muri East Africa, ndetse no muri Afrika muri rusangi. Uyu Bongo Flava akaba ubu ariko arayiduza ku rwego rwo hejuru cyane gose, ndetse ahagomba kwishikana ku rwego mpuzamakungu, ahiganwa n'abaririmbyi b'ibihangange ba Wizkid bo muri Nigeria ndetse n'abandi. Uyu rero Diamond Platnumz asanzwe ari na CEO wa Wasafi Media, ndetse akaba na perezida wa timu yose ya Wasafi Group. Abo basanzwe ihurikiyemo abaririmbyi benshi cyane gose nk'abazucu n'abandi bose bari muri timu yiwe bakorera munsi ya lebo yiwe. Uyu rero muririmbyi Diamond Platnumz ibyago yahuye navyo ni biki? Diamond Platnumz konti yiwe ya YouTube yari yibwe ku munsi hirya y'ejo haheze, aho bari bayivye, bakaba bari abahaka babandi bahakinga ama cryptocurrency, bakaba barayitwaye. Rero konti yiwe imisi ibiri yose ihera. Konti yiwe ya YouTube isanzwe ifise nibura abayikurikirana barenga 6.5 miliyoni, ndetse akaba ari mu baririmbyi ba mbere bafise amavyuzi menshi cyane gose, aho bivuga ko afise amavyuzi arenga 68 kuri page yiwe ya YouTube. YouTube reka yamuhemba amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika kubera indirimbo ziwe, ndetse n'ama ads aca kuri channel yiwe. Iyi channel yiwe rero yari yibwe n'abahakeri, maze bamaze kuyiba bahita banahindura izina. Bahinduye izina rero YouTube yahise yandikira Nasibu Abdul canke Diamond Platnumz imwandikira ko YouTube yiwe mu nyuma yahagaritswe
ibi rero timu yiwe ntiyari yabibonye hakiri kare, bagiye kubona ko channel yiwe yibwe inyuma yuko aba bahakere bari bayivye bapostinze ibintu biviolatinga canke ibintu biteye kubiri n'amategeko ya YouTube, maze YouTube ihita yugara iyi channel ya Diamond Platnumz, maze YouTube imaze kuyugara ihita imwandikira message imubwira ko channel ya YouTube yiwe yahagaritswe kuko yapostinze yagiye ko ibinyuranije n'amategeko ya YouTube. Rero niho timu ya Diamond Platnumz ya Wasafi yahise imenya ko channel canke chaîne yabo ya YouTube ya Diamond Platnumz yamaze kwibwa. Rero ubu nkuko makuru abibandanye bivuga, uyu munsi timu ya Diamond Platnumz ikaba yashoboye kongera kugaruza iyi chaîne yiwe ya Diamond Platnumz, baciye birukanga bagenda ku buserukizi bwa YouTube muri Kenya, maze bavugana nabo, maze barabereka ko atari bo bapostinze bino bintu, ahubwo chaîne ya Diamond Platnumz yari yibwe, maze aba nabo baca barabafasha kongera kwigaruza, barayaka aba bahakere bari bayivye. Abahakere bari bayivye ngo baraba mu gihugu ca Singapore, basanzwe ari abahakere biba ama cryptocurrency. Rero Diamond bikavuga ko muri iyo minsi yonyene yiba yatakaje ibihumbi birenga 180 by'amadolari y'abanyamerika kuba iyo chaîne gusa yari yatwawe mu minsi 2 gusa. Ayandi makuru rero avugwa muri East Africa. Ayandi makuru avugwa muri East Africa ni igipolisi Interpol kiko kiragira amatohoza y'amadosiye akomeye cyane gose mu gihugu ca Kenya, ndetse aya madosiye bikaba bivugwa ko arimo abanyepolitike bakomeye cyane ba Kenya, aho bivugwa ko hafi miliyaridi 25 z'amashingi y'amanyakenya, kuvuga miliyoni zirenga 250 z'amadolari y'abanyamerika, amafaranga yoba yaribwe nyurujwe n'abantu benshi cyane, n'abantu benshi batandukanye, ariko bakaba bayivye mu bihugu by'uburayi bitandukanye bayacisha mu gihugu ca Kenya. Aya mahera guhezo ryayo akaba yagenda mu gihugu ca Nigeria, ndetse ngo akaba amwe yagiye mu migwi y'iterabwoba nkaza ko haramo n'izindi, ndetse ngo na za Al-Shabaab, ariko abanje guca muri Kenya. Ibi rero igipolisi Interpol kiko kiratohoza kigira amatohoza ku masosiyete nibura ku makampani ajeje guhanahana amahera muri Kenya ashika kuri 10, ndetse bikaba bivuga ko zimwe muri izi company ziri associé n'umukandida wa president, n'umukandida ari amaze kwitoza muri amatora William Ruto, aho bivuga ko hamwe byo bavyo ashobora ndetse no gufatwa nawe agafungwa niba by'ukuri iyo babifise mu ruhara. Inyuruzwa ry'amahera menshi cyane gusangana gutya yaciye muri Kenya, bivuga ko yaciye muri mu masosiyete yiwe. Amahera rero akaba yaca muri Kenya agenda muri Nigeria. Babajije aba CEO b'aya masosiyete bavuga ko bobo ico bakora ari ubuhererekane bw'amahera, bafasha abari mu Burayi gucisha amahera muri Kenya bakayarungika mu bihugu bashatse, ariko batazi ibyo amahera uko yibwe muri ibyo bihugu by'u Burayi nuko yazamwe bobo bakira babo uko abituye bose. Ibi rero igipolisi mpuzamakungu Interpol kiko kirakorera ko muri Kenya. Na rero aha niho turangirije aya makuru y'aka kanya avugwa muri East Africa muri rusangi. Mwakoze abadukurikiye, mugire subscribe kugira ngo dushikare dutera imbere twese hamwe, dushikare no kwatahuriza ayandi makuru avugwa hirya no hino mu mpande z'isi. Mwakoze abadukurikirana mwese, turabashimiye. Imana ibahe umugisha, mushikare kugubwa neza mu byanyu no mu bantu.